yatunganijwe hisunze icivugo kivuga ngo uruhara rw'umukenyezi w'imboneza mu iterambere ry'umukenyezi, irondoka rijanye n'amagara meza no gukingira ikiza coronavirus mu Burundi. Iki civugo catowe hageze kuko mu gihe intererano y'abakenyezi itoba irimwo vyogorana gushika kwihangiro rirama. Iyi nama iba ya mbere muri iki gihugu cacu, ikaba ifise intumbero yo kurabira hamwe ingene twofasha umukenyezi w'umurundikazi mu kwiteza imbere, ivyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza, kurwanya ikiza coronavirus. Ikaba kandi yateguwe mu ntumbero y'ibikorwa bitegekanywa n'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abakuru b'ibihugu mu vy'iterambere OPDAD, rikaba ari naryo ndongoye ngaha mu Burundi. Twibukanye ko Imana yahaye ubwenge umugabo, yabuhaye n'umukenyezi. Umukenyezi afise ubwenge n'ubushobozi bwo gukora ibikorwa vyose umugabo yokora. Muri kino gihe leta ihaye ikibanza kidasanzwe inyigisho z'imyuga n'iz'ubuhinga, twasaba mwebwe bakenyezi b'indongozi guhimiriza abana b'abigeme kuzijukira bakiga imyuga yose badacaguye kuko barashoboye. Tugasaba leta amashirahamwe asanzwe ashigikira abigeme n'abakenyezi mu gutegekanya uburyo bwo guha ibikoresho by'ibanze abigeme bahejeje mwene ayo mashure. Mushigikire umukenyezi kuko vyaragaragaye ko ari nkingi y'iterambere mu muryango, eka mbere no mu gihugu cose. Banyakubahwa bakenyezi b'indongozi mwese, iyo turiko turavuga iterambere ry'umukenyezi birajanye neza n'iterambere mu vy'amagara yiwe n'abiwe, kukaba nkako uwimbuye ikigega c'amagara ntabura kwimbura ikigega c'amasaka. Yaba abagabo baba abagore, nta numwe ashobora kwiteza imbere mu gihe amagara yiwe atameze neza. Iyo tuvuze kuvyara ku rugero, abitiranya ibintu n'ibindi bavuga ngo ni ugushaka kubuza abantu kurondoka. Haba namba bakubise agatima mpembero bakaraba hirya no hino, barabona ko umuvyeyi avyaye ku rugero agira amagara meza, n'ibibondo yibarutse bikagira amagara meza, ndetse n'ubutunzi mu muryango no mu gihugu bukisununura kuko bose baronka akanya keza ko kwitaho ibikorwa byoteza imbere urugo rwabo n'igihugu cacu. Ihangiro leta y'u Burundi yari yarihaye mu nteguro yo kuvyerekeye igwirana ry'abantu nuko gushika ku mwaka w'2025 atamukenyezi yorengeje muri rusangi abana batatu. Amatohoza yabaye mu mwaka w'2017 yarerekanye ko umukenyezi w'umurundikazi acibaruka abana barenga 5. Iyo ubuzima bw'abenegihugu butameze neza, leta ikoresha amafaranga menshi kugira ibungabunge amagara yabo. Iyo amagara yabo ameze neza, amafaranga yokoze mu kubavuza agakora mu byo guteza imbere igihugu. Hari abibaza ko ikibazo cyo kurondoka ku rugero ari kibazo c'abakenyezi gusa. N'umugenzo mubi dukwiye kurandura burundu. Ari naco gituma duhamagariye abakenyezi co kimwe n'abacance babo
kwijukira umugambi wo kuvyara ku rugero, kuvyara abo bashoboye, kurera neza no kwigisha neza. Banyakubahwa bakenyezi b'imboneza, nta n'umwe ayobeye ko isi yugarijwe n'ikiza coronavirus. Dusavye abakenyezi kurwanya no kwikingira ako kabi. Abakenyezi tuba akarorero k'abandi, dufata iya mbere mu gukurikiza impanuro zose twahawe n'abaturongoye, duhereye ku kamo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Ndayishimiye Evariste, kivuga kiti ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus. Dusabwa guhimiriza uwo wese afise ibimenyetso bishushe vyerekana ko umuntu yamaze kwandura ico kiza, gushuha, gukorora, guhema nabi, ndetse n'uwo kwikeka ko yanduye, tumuhimirije tumuhanura ko yo kwitura abaganga hakiri kare, kanatsinda bavugwa ku buntu. Twirinde kuramukanya, gukorana mu ntoki, turamukanye mu guhana indamutso y'amahoro kuko irakwiye. Tugize umugenzo tukaraba isabuni kenshi kabaho, nta kibuza ico kiza kitazoranduranwa burundu mu gihugu cacu. Reka tugaruke kandi kuvyo kwikingira ikiza sida, kuko vyaribonekeje ko nico kiza kibangamiye cyane amagara y'umuvyeyi n'ibibondo. Ku bakenyezi bibungenze basabwe kuja gupimisha imbanyi mu mezi 3 ya mbere, bipimishe n'umugera wa sida. Abasanzwe bagendana uwo mugera nabo basabwe kwegera abaganga kugira ngo babaronse imiti yo gupfufahaza ikongera igakiza ikibondo bibungenze, kugira ngo kize kivuke atamugera wa sida gifise.